bakundi ishami BBC turabaramuje tubifuriza kuboneka mu biro musanzwe murimwo mu bikorwa byanyu. Nkuko bisanzwe jewe nitwa Bikorimana Vianney, nkaba ndi umwe mu bakora mu gisagije kumenyesha amakuru mu ishami BMBC. Hama muko musanzwe mubizi ishami BMBC bisanzwe rifise umugambi ryatanguje ku mwaka uheze, umugambi bahaye izina ryitwa BMBC Homes, aho ari umugambi ishirahamwe ryubakira abantu amazu aba ari hamwe mu gice kimwe kininiya, akaba arimo amazu menshi yubatse ku buhinga bwa none. Rero no kuvuga ni gisata ishirahamwe ryatanguje kandi kizobandanya, hakaba hariho umugambi umwe ikibanza kimwe, uwo mugambi umaze kurangurwa, umugambi akaba ari ikibanza kimwe umugambi umaze gukorerwamwo. Rero uno mutwe ashaka kuyaga n'umuyobozi w'ishami BMBC kugira ngo tumubaze ku vyerekeye uno mugambi aho ugeze, kandi yongera tubwire n'ingene mu minsi izoza uno mugambi uzoshobora kubandanya mu bindi bibanza biri imbere. Muyobozi turabaramukije. Maramutse Vianney. Ego mwumvise ibyo tuje kuvuga vyerekeye umugambi wa BMBC Homes, mbega mushobora kutubwira uno mugambi kuvuga itangura ku mwaka uheze, hariho ikibanza kimwe hariya mu gahe ca BMBC Homes, uno mugambi mwatanguye kuranguriramwo, mwotubwira muri make aho ibikorwa byo bigeze n'indi migambi yo bigiye gukorwa ijanye na BMBC Homes mu bindi bibanza. Urakoze cyane. Nanjye nitwa David Namakuriro, nkaba nyobora BMBC kuva ibayeho mu 2012, tukaba turengeje imyaka 10 BMBC iriho irakora imigambi itandukanye. Rero ikenda kivuze kubera yuko BMBC Homes ni umugambi ukomeye cyane ngaha mu Burundi, aho dushobora gufata ikibanza kinini, ikibuga kinini, tukubaka amazu menshi. Abantu kuva mu myaka iheze baratumenyereye n'ubu birabandanya, batwikorako tuja kubaka amazu yabo mu parcelle yabo ahari hose mu Burundi. Baratumenyereye rero tudakora ikorwa hene ivyo nyene, tukubaka inzu y'umuntu tugatama itongo ryiwe. Mugabo kubaka inzu nyinshi mu kibanza kimwe ntibari babimenyereye. Ico bwa mbere novuga rero nuko BMBC Homes na BMBC tisho kimwe. Abantu bamenye ko BMBC Homes ni iprojet, umugambi ni umugambi umwe mu migambi myinshi BMBC irangura. Abantu babonye turiko turerekana amazu turiko tubaka muri BMBC Homes, bamenye ko turiko turubaka n'ayandi menshi gose mu matongo y'abantu bijyanye no mu gihugu badutumye kubakira amazu yabo. Bamenye ko turiko turagira ivyigwa vy'amaprojet y'abantu atandukanye mu gihugu hirya no hino ngaho ku cicaro gikuru. Rero ico ubona umuco nashaka gutanga kubera mu mwaka tumaze turiko tumenyesheje no mugambi wa BMBC Homes 2020 Bujumbura gahahe, kubera wari umugambi wiyempoza uruta mu bwaguke iyo twara turangurira amatongo y'abantu, kandi n'ubu tubandanya tuyirangura. Abantu nk'abayibonye umugambi bacha ngo wango wari umugambi ngo waje, ntibigeze bimenya ko ari entreprise iri ihagaze neza mbere, sije yazanye umugambi mushasha. Nico rero novuga BMBC Homes ikora bandanya. Hanyuma umugambi wa BMBC Homes urumva ni projet izobandanya, kandi ubu abantu bazi mu gahahe, ubu tuvugana ni mu kwicumi bucari mu kwicumi, muri ukwicumi canke mu kundi kwezi bazomenya ni BMBC Homes y'ahandi shasha. Ego muyobozi tukiraho nyene mbwiraje kwibutsa abantu muri BMBC Homes yo mu gahahe hajya namazu angahe, namazu angana gute? Okay, BMBC yaraguze itongo mu gahahe, igura itongo risumba ihegitari. Hanyuma dutegura kubaka nk'amazu 200 n'indi yo kugurisha hamwe n'ibanza n'amazu 2 canke ama parcelle 2 piyarekera, ikibanza kimwe kinini, ibintu public, piscine publique, gym, cinéma, ma salle d'études, utu restaurant tundi, kugira abantu bazoha baze ari aba VIP nyene. Asanzwe ari ahantu heza cyane, mugabo
abantu bazanga hari basanga ibindi bintu mbere ababanyi badafise. Hanyuma twari twarateguye ko muri ayo mazu ayo mazu ariko arubakwa yo mu Gahahe turasigaje ataragurwa azogurwa kuko twazogurisha menshi murabizi. Mugambi ugeze kure nibaza ko ari amavideo naco gituma mushaka mutanguze ubundi BMBC Homes yandi ha urakoze cyane. Mugambi ugeze kure yo mu Gahahe waraduhaye na experience waraduhaye n'izina ryiza. Nico gituma tubazana indi projet yo kubaka amazu abantu bari hakwideni canke ku makashi ukaduza amahera makeyi ukayatanga kuya tukubakira inzu ukadodora turiha uyibamo. Nukuvuga rero ayo mazu yo mu Gahahe yarafise nisangije kwanza zo bari ndani mu rupangu ahantu hari sekirize uburyo uhinga gutuma tubona ko ya telefone abantu bavuganira ko mu mazu yo kubona abantu binjiye mu rupangi wawe uko abantu bazafite impangu zabo sama bloke kandi nani baproje ko turakora sama bloke twarondeye amatongo yagutse kuburyo abantu bazogura amazu winjiri wawe. Hanyuma hakaba hariho ibindi bintu bimwe twateguye muri yo projet nko gukoresha kubahashiriza internet hagufi gutegura amabarabara meza zo bakomeye cyane ndani mu rupangu n'imbere yaho kugira ngo baze bafite isuku no kuyaheza mu buryo bwa kijambere. Turabimenyere turafundi ba kera urumva bizari birimo no muri ma projet mashasha ya BMBC Homes. Mbere ho hazo harimo nakabijya uza kubona no video ndiko ndayishikiriza azadukurikirana mu mizi kurikira azobona bishasha rero tutari bwavuge mu migambi ya BMBC Homes. Ego muyobozi turabashimiye cyane. None nk'umurundi tuvuge arangahi Burundi canke aba hanze y'igihugu tuvuga ari mu mahanga kugira ngo ashobore kuja mu mugambi yo kwitwara ikinye baki. Imigambi ya BMBC Homes uyitwiko turakora hamwe n'izokurikira sibirebire. Twege tusaba ko umuntu agomba kugura inzu yaba ari mu mahanga canke ari ngaha mu gihugu asoma ivyo bibya ko numva tategura inyandiko zerekeye umugambi impapuro zisigura projet. Abarundi rero ntibazi gusoma canke naho ntibashaka gusoma ngo basoma urwagwa niko abarundi bavuga. Uravyumva uramuha impapuro ndakivuze ngako experience la montre twateguye impapuro nyinshi zigenga n'umugambi kuburyo impapuro zire canke zitatu zisomye ufite haruguru byose ukuntu bigenda amadepri n'ibindi tukarungikira umuntu kuri mail canke kuri WhatsApp canke akaza ngaha aho gusoma ibintu wamahaye agaca ko badato byose atanasoma. Rutsanga umuntu adafise amakuru yerekeye umugambi naho twege twiteguriye gusigura ido nido tubahaye amakuru nibasomeye yerekeye no migambi mugabo ibintu byinshi batubaza ni kuntu bazoriha ikagenda bibiye ngaha no mu zindi project ko zabimeze utanga igice kwijana kinaka kiba kizwi uko sinibaza ko izo kwamara ibice bimwe nk'ubu mu Gahahe ni 20% tukaguha umwanya wo kuyakwiza handi ashaka kuzoba yandi sivyo. Hanyuma gatanga ayo mahera hanyuma mugabe mahera cyagusaba twumvise ko n'ibindi zobishobora turayaga hajye utaho uyu mugambi neza ko bati woshora kutira ku kwezi aya naya yego ukora akazi kaguha mahera naya yikora yego business yawe irazana nana yego okay sinya kontra tangura kuri 20% niko mugahaye imeze nyuma yo gusinya amasezerano. Mu yandi ma projet ndazi ko bizoba bimeze ukundi sivyo ndazi ko zabimeze ukundi mu yandi ma projet. Rero umaze kuturiha ayo mahera 20% y'ikintu tuguriye twege tubaka yanzu ukazoyibamo uyiriha gaciba gwawe mugabo ukazurayiriha uyikoresha. Hanyuma turatanga umwanya munini wo gushira mu ngiro izo twavuganye sivyo nkuba mu Gahahe rero twavuganye usanga aciye mwaka bataraheza kuriha mugabo nta muntu ashaka pressure kuko bakenzo biragoye no manye ma projet rero nigiho wayikunze projet naho ufise uburyo buke uzutwegera uzobona ko harimwo utabihomberamo ukoranye neza na BMBC ukatubwiza ukuri. Hanyuma bimwe byo gutaramunda ntibikunda ku bantu bakorana imigambi ngiyi ugomba kugura inzu muri projet za BMBC Homes kuko nabwiye ko mu Gahahe hariho n'ahandi hagomba haze n'ahandi hazoza n'ahandi hazoza burya mumenye ko abarundi benshi yazaba mu mazu yitwa BMBC Homes mu myaka iza
kirumvikana turi kumwe ni banki BGF nkuko mubizi turafise umugambi wo gukora amazu menshi abantu bazobamo mu yitwa BMBC Homes nuko rero nukuvuga rero hanyuma igituma mvuze tuyage iyo turiko turavugana n'umukiriya aduhishutse n'ibindi ko ndakubwira turavyongera ko ibindi akavuga ati jewe numvise ibintu byose niko baravuga mugabo je ico nyoroheza niki byo kunda kirakunda neza cyane sivyo si ibintu byo numva ni ibintu byako negotiation tukamenya nakagwaye ashoboye tumworohereza aho nyene agacagura inzu umugambi namusuda amera tayo baguze kubera duhishutse kirumvikana umyaka izaho tuzozana amezi azoza tuzozana project zimbutse abantu bashobora kugura amazu badafise amahera menshi ego uri mu gahera nyene naca zobahomvye ko amazu urumva ntabari kuri standing imwe mugabo umuntu wese avuga ikintu ashaka kirumvikana nico rero murakoze ego mwibuke bashimiye matubwiye yuko hariho ahandi mu bindi bibanza hagiye kuja umugambi wa BMBC Homes turese mu gahahe umuntu hagiye kwitangura neza iyo migambi tumva yuko itanga akazi kandi gaheze gateza n'imbere igihugu none uwovuga ati je shaka gushikira ino migambi iyo bikora gute urakoze cyane urumva nk'ubu jewe nk'utwe dukoresha abakozi amajana kubera izi project za BMBC Homes nk'umuntu rero kumva yirirwa aravuga ngo akazi kari mu Burundi adashikiye BMBC iriko yatanga akazi keshi ku bantu benshi atayikunda gose bimici itandukanye n'afise umuga n'abadamu abantu bose bakaba bajamo tukakaze abantu b'imico itandukanye vraiment abanyeshuri twabonye ko mu gihe cy'uburuhuko ko n'abanyeshuri baraza mu gihe tukabaha akazi nk'umuntu aba akunda igihugu ciwe akunda ifuta agashemeje abanuka akaba adashikiye BMBC aba ari umuntu afise ubujyaga nibashigikire BMBC abantu ifuza bakunda igihugu bakunda abiwabo bakunda Burundi kubera tutanga akazi mu buryo buhe nk'akaroro twege nk'ibanki BGF twarabibwiye twege nimuduha amahera twubaka amazu y'aba bantu baca baradu sivyo tutapanga na project ndende kuzoguma tubaka n'amazu henanye kwera abonye ari imigambi ya serious ya entreprise iri serious ino project tuzokorana mu myaka iza yo yazokwerekana ko turi très serieux ndaza gushikako rero kujya kwa BGF cyo bugatereka tubashigikire muronke ubushobozi bwo gushira mu ngiro migambi itanga akazi kandi atanisho yo twicira abandi bari n'abashaka kudushigikira mu kugira ino migambi abantu babo bari ahantu batandukanye ku isi urasanga hari umuntu ashaka kuza twe aciye amezi 6 turiko turakora umugambi cyangwa umuntu akambwira ati sinabimenye kare sinabimenye ariko banagiyemo kera kubera abarundi inkuru atari za politike gusa cyangwa atari umuziki cyangwa atari urusaku ntibazikwiza ku ntuti zabo uravyumva abarundi nabisubiyemo inkuru ziterambere zitari politike zitari urusaku zitari inkino abarundi izo nkuru menga ntizibagwa neza nukuvuga umuntu akadutelefona ari buraya ari muri Amerika tugira ati jewe yo sinamenye uwo mugambi ni kuri mana yagiye kuva kera mana guzizo kuva kera yo nako nacengura hanyene mbere sivyo habari abantu badakunda BMBC canke batayishigikiye kubera iki umenye inkuru nk'iyo ntuyikwiragize mugabo iyo umugore yabonye n'umugabo kayikwiragiza mugabo iyo entreprise iri kwirubaka igihugu ntuyikwiragize iri ku kivi abantu nibakwiragize amakuru yereke BMBC kuko twege udufashije kuronka umuntu agura inzu menya ko ufashije natwe abarundi 5 canke 200 canke 100 kuronka akazi kwikenuza mu buzima bwabo ubu dutumye kandi turonka ikori ritanga muri leta ikaba yo kubaka ibarabara canke ikatubakira ibitaro kirumvikana bagire ivyo bintu hanyuma ikindi BMBC ko atanguje umugambi witwa BMBC sponsoring board uri ko atera imbere ko atuma dushika ku bintu vyinshi aho dusaba abarundi bari mu mahanga n'abari mu Burundi n'abakora ngaha n'abakora mu mahanga ko abafise amamashini yubaka nk'akarorero abakora nk'ubyo kwa mahanga za Amerika Iburaya n'ahandi bashaka kudufasha kuronka amashini azimbutse akora mu byo kubaka
twagize departement ijeje kuvugana nabo kugira nk'abantu bakunda igihugu cabo batume BMBC ronka ibikoresho bigezweho hanyuma duhiganwe n'abo banyamahanga mbere dutume igihugu cabo gisa neza. Hariho n'abandi basigaye baduha amahera dukorana imigambi ikomeye atari n'ibyo kubaka gusa bigatuma BMBC gumi gifise inguvu nk'imana tuko turakora erega birakomeye ama projet anterne de milliards nakijya kibanza cyone tuko dukora kijya kibanza cyonyene tuko tubakamo projet za BMBC ho muzimu gahaye n'ahandi n'ahazoza ni ibintu biri mu mamiliyaridi sina yamara tubuka muri ano mahera y'amazu dukorera we ya n'abarundi bakunda BMBC bavuga ati je narabanyuma murashoboye ati tumaze imyaka 10 tubakurikirana abantu bose ngo bakira amazu bose bari kugura nuwozana amahera mugakora n'indi migambi mwoyikora reka tuzana amahera dukorana ibintu tubashikiza ama project asanzwe ariko arashoboka kubera abarundi benshi badukunda baduha amamashini baduha amahera tugakorana imigambi minini abarundi benshi badukunda bafata amakuru ayabonye boyera kuri stat kuri page ya Facebook kuri Instagram ati ibintu ni biza mu gihugu canje amavukiro batabibonye nibadushigikire voilà nuko buryo bwo dushigikira nukuvuga mu gutanga amakuru yacu turishira hamwe ginzira ginyankamugayo ntiturigera tunanirwa muri kano kazi ntiturigera tunanirwa twarije muri no shira hamwe nkajewe ntagira ni biro ntagira ni birato rabaho rigeze turi amajana hafi 5 bariko ramo na fournisseur n'ibiki n'est-ce nta muntu aradutuma ikintu gitunaniye ayo makuru rero hari abantu benshi bayapiragiza tutarazi abo bantu turabashimiye abona amakuru hena y'akamaro ku gihugu bagaca bayanuma baba bagize nabi ntibaba baragikunda ntibakunda nabi wabo kuko tutarakazi tutaravye umuntu ava urahasanga bava imuramvya ibururi imwaro ikirundo ahantu hose no ngaha ku biro nkawe uva mu Rumonge jembe muramvya wundi ave Bujumbura wari karambaza abandi bava Cibitoke hose baduhe ubake BMBC kuko ubwa mbere ngiranzo vuga misiza turiko turapangishira hamwe kuburyo umuntu mu myaka iza avuze amasosiyete yubaka atera itaki igihugu cyo kurungika amahiganwa ngwanane makampani azovuga BMBC kirumvikana utadushigikiye rero ntubukunda igihugu cy'iwanyu kirumvikana nico rero novuga hanyuma kindi neko no kongerako ngira ngo ndiza kuyaga uno mugambi wa BMBC Homes warerekanye ko BMBC atarishira hamwe risanzwe ntituri akamini company turi isosiyete nk'izindi sosiyete turi entreprise ikwije ibyangombwa ifise inguvu ifise administration ifise abahinga ifise abakozi ifise ishure ryigisha abakozi baryo uravyumva ifise experience kandi ishira hamwe ry'inyankamugayo kuko tumaze imyaka 10 dukora tutafise litige n'imwe professionnel kandi twarateye imbere kubera yuko abantu badukunda ari benshi kuba nk'akarorero project nk'ijya tushaka kuyitangura abandi batayimenyereye mbere benshi barase kuyijamwo ngo BMBC niyo ushaka gukora ijya project nk'ijya bagiye kwikangura basanga abandi bamaze kugura n'abantu umugambi ugeze kure kirumvikana nkuko umenga baratuzi kumenya batuzi naho mvuze ibintu byinshi ndazi n'ubu ntibatumenya mugabo uzoguma dukurikirana nzomenya ko muri ibyo akwiye kumenya hanyuma kandi nko kubona dushakura ikibanza nkakijya ciza cyane nkakijya aye tuko tagusha nk'amazu kubona ibanki ijya banki dukorana ndakubwiye ni kuvuga ni banki iciyuruma igahita ngo BMBC bakorana no migambi turi company komene imeze neza cyane ni kuvuga ndiko ndabandanya ivyo bintu rero byose mu ma projects ndabivuze kugira ngo kwera hadozani ma project ntihagira umuntu azosubira kubaza n'umugenzi ngo mbega ngo bazobikora neza kangahe ko tuziga tunanirwa twebwe hari umuntu uzeye nyambara umusandi nyambara umunyamakuru yitwa ngo mutananirwa nyambara mutananirwa sivyo harimo na umunyamakuru yitwa mutananirwa menge twarandiri promoter bamwita ngo mutananirwa byo natwe BMBC ni company itananirwa twege nitwesezerana abantu benshi ibintu tudashoboye nta n'imigambi myinshi tubwira abantu murabizi nta ma project menshi tubabwira tuvuze project nkabe yakunze nejo bakabona ikindi kintu nk'ubu twarababwiye duti
muri BMBC turubakira abantu amazu mu matongo yabo no ku madeni, kubera ukuntu turiko turabikora mu myaka gushika ubuye. Umuntu aduhamagara afise amahera canke afise igice c'amahera, akadodora duha amahera buhoro buhoro, tubaka inzu mw'itongo ryiwe uko dutera imbere mugambi wiwe. Ariko twabwira uti turi kumwe na BGF, ubu turabubakira amazu ku madeni no mu matongo yanyu n'Igitega n'Ibujumbura no mu Cibitoke. Kirumvikana igihe dusanze muzoyariha, uzavuga umuntu atwandike ngo mbega ngo nivyo, none company nka BMBC yavuga ibitari byo kugira ico kikakuye. Kirumvikana nivyo nyene izambere tuko turazubaka tuzigejeje kure. Hari abandi ngo barindire ngo bareko uzoyimenya gute ko ari byo kandi abandi baza banazinjira, sivyo? BMBC ni societe iri realiste, nta ma promesse illusoire tubwira abakiriya bacu, tubabwira bike, tubabwira gusa ibintu dushoboye, sivyo? Twege turanemerera abakiriya ko ari ibintu tudashoboye. Nk'akaroro muri communication tugira, turabwira ko turiko turakuza ishira hamwe kugira gira inguvu ntirikore mu buryo bw'ikirundi. Tugure amesha tuhagaraye ku vyuma, dukoresha amashini, tugira amakamyo menshi, tukavuga tubere n'umushire mu buryo mutugurana ibikoresho canke tuzotubibarihe ababishoboye abifise. Tuvugisha ukuri murakoze. Woba ndani? Yego muyobozi. Murakoze cyane kwa ayo makuru meza kandi yatomoye kandi asasanguye neza kujanye n'umu mugambi wa BMBC Homes. Mbe none nta ntambamye mwa mwarahuye nazo mu gihe mwatanguza no mugambi wa BMBC? Okay, murakoze. Mbere ko mvuga intambamye reka mvuge ibyiza twabonye. Hariho iciza twabonye kwanza yuko BMBC ifite inshuti nyinshi. Uyu mugambi ntari gushoboka kubera ingufu zacu. Oya. Guhera ku baduhaye amatongo tubagurire, gushika kwa fournisseur bacu, gushika kwa bakozi bacu. Twabwiye tuti dukora umugambi cyane bwakore. Tumakari dukora umugambi abarundi bashobora ko batemera ko twokora. Cha tugisha amanama abakozi tabwa ruti muzokwigumya hari tutazobakora kwa tubakorera. Cha tugirisha inama aba fournisseur ati wo dufite ideni tuzori muri ubunyene tubadaza dukora umugambi. Cha tugira donc ibintu nk'ivyo. Cha tugira amabanke tutiyarwa dukora umugambi. Amabanke amwe arasuha kuko nabivuze mu jambo nashikirije kure kwisaba kuri y'imyaka 10 BMBC bayeho banki mesha arasuha. BGF kivuga ati jewe ivyo bintu kijene mvamo mutomesha muri BMBC. Kandi abantu bose twe dukorana muri BMBC turishira hamwe rifise inshuti nyinshi uko bose bacavuga bati naho twoshanga amahera kugira ishame ryacu shike ku migambi giyemeje turashiramo bashashanga amahera mugabo turakunda. Hanyuma mu ntambwe twabonye nivyo kwa dukorera mu gihugu aho amabanki asuha ku migambi minini. Mu ntambwe zabe twabonye ni kuba dukorera mu gihugu ndagisubiyemo aho amabanki abonye imigambi minini asuha, aho banki bishira projet nk'iyi ya BMBC Homes kubera ntazo bari bamenyereye bazi nk'abatwara mu banki baba bazibonye hehe ngaha ukabereka ati bakanabanga batanakumvira iki bakanka no kukubwira bati ingo twicarane dusigure twumve ukuntu ubwambo uzogenda ari projet miliyari n'amamiliyaridi. Iyo ni intambwe ya mbere yatugoye cyane kurenga. Turashimira cyane banki BGF tubona ko idakandagira horoshe kuri ico kintu, nikandagira horoshe ya finish the project ani mabanki yase no kumviriza canke yumvirije ntakorere kusivyo. Turumvikana mugabo ko ya BMBC ifise ingufu tumaze gutangura umugambi ukagenda neza. Narumvise aya ni mabanki atangura ama project digital twarabemeje ndabandana uravyumva. Icya kabiri c'intambamyi abarundi ntibakunda ibintu bishasha niyo bita innovation cyane cyane bizamo n'abarundi biwabo. Jewe ndemeza nk'umukoresha ngaha yuko mu Burundi nivyo ubushobozi competence efficacité itari hejuru mu bantu b'abarundi. Mugonyi bisigura ko bose batari efficace. Nimba abaganga bose batari efficace twa twarahonye. Nimba abenjeneye bose batari efficace twa twarahonye. Canke amazu baratubwiye ko yose. Nimba abapolisi bose batari efficace ntitwa tukiriho. Nta gihugu coburamo umuntu mwiza.
twegere nimba bataba atama societe menshi bishoboye hari mu Burundi twegere turi muri zo zibishoboye benshi baragize amakenga kuja mu mugambi baranawugwanya kubera mu bibaza yuko baranawugwanije iyo ntabo nyakabe twagize inama ya mbere amabanki arashikira imigambi nk'iyi kandi ategeza kwishigikira kuko nawe nyine afite amahera yacu canke y'abandi bantu akwiye kudandazwa abantu bagwanya imigambi bakiyumva kubera batayumva mu mumenga iraremereye mu mumenga nta murundi yoyashobora ngira ntibazosubira ngira niyo ryanyuma tuzoza n'imigambi nibaza ko ryo ryanyuma BMBC ivuga un projet abantu bakagira ko amakenga bakaza mu nyuma umugambi ugeze kure sivyo cyo cya kabiri ahanini nuvuga ko intama bije nabonye zihambaye nizo kuko sinovuga amahera twari twategeye umugambi twari tukunda kuzerinze na BGF cyane n'indi banke bemeye ko dukora kwera abana ko dufise ingufu na twebwe tufise aho tuvunika tuva ntituri startup si ibintu duhereye ko ngaha barabonye ko dufise uburambe kandi ni jambo umuyobozi wa BGF yavuze tugira isabukuru y'imyaka 10 yavuze ko BMBC na BGF bagize mariage ko basanze turi seriye cyane bunze ubumwe budasanzwe ubumwe budasanzwe yakoresheje ijambo nyene twese twaje dukoma amashi sivyo ngo basanze turi seriye cyane umurundi rero atarayibona hari gazo sanga arahombye turashaka kubakira amazu matongo yanyu mukagura amazu muri BMBC ho mu makartie yacu tutunganya ijyanye ya mbere vuba muzobona izindi nyinshi cyane kirumvikana kubera turi abaseriye iyo ni izo ntame hanene uvuga zikomeye kuko izi ntama izo ubuhinga no BMBC turabahinga turafise ishure ngahagigisha abakozi bacu turafise bureau d'études ikomeye nta ngorane z'ubuhinga twagize ibyo experience n'ibyo by'imigambi nk'iyi jari nk'ijya ntiyari ikwiye mugabo weho yaramaze gukwira mbere dufise ndende donc abantu batwitega ahubwo banadusengere badushikire kuma babimbaza baturoshe gukora n'ibintu tutokwishobotse yego none muyobozi akabijya kari mwana mazu ya BMBC Homes nakare BMBC ubwa mbere ni nayo bise n'ugarukako ni societe ze kubaka turayimenyereye sibere twigiye ko nta muntu avuga ngo baza bayubaka nabi no oya namaze yo kurabira ko bashatse bo yabona menshi twubatse abantu babamo mugabo kandi akabijya nuko BMBC itanga amakuru yose itisigarije amakuru agenga no mazu n'amaprojet dukora tuyaguha uko ari tukujosha turatanga amakuru tudashije abakiriya bacu kintu na kimwe kugira ntihaze hanze ingorane umukiriya ngo hari ibintu batambwiye kirumvikana nico gituma mubona muri imyaka 10 atangwa n'ibyo tugira n'abakiriya bacu kubera nta mukiriya kwera tunyegeza amakuru y'ukuri turi imvuga kuri rero ako nakabijya experience imvuga kuri izina ryiza sivyo izina ryiza nababwiye rivyerekana kirumvikana ugize societe nk'iyigera amahera y'abantu kaba myaka 10 ushobora kuvugira ibintu nk'ubuku kuri rezo sosio nzi ko ata muntu aza kumuvugurutsa ngo bahinyutse kandi itariki nduhereye ko tumaze gukomera uravyumva dufise abakozi amajana 5 canka ngaha bijya biba arivyo rero tuvuga ukuri muri BMBC ico kintu kirakomeye gose nta mukira turyosha tubwiye ati inzu yubakora amaheruka ukadukwepa ngo kusa make ubu biba bikunaniye umenya hamwe ko inzi kunaniye dutanga amakuru ya vrai siko turayakurikiza cyangwa urayahawe ihende kuko dufite bureau d'études ngaha ntabaturusha ngaha mu gihugu urakoze turashimiye cyane muyobozi kwa no makuru meza muturonkeje sinzi nimba hari nk'akajambo kanyuma muvuga kujerekeye umugambi wa BMBC Homes kiye kubandaniza mu bindi bibanza niba ari akajambo kajambo kanyuma mushobora kubiza ko je novuga yuko abantu baguma badukurikirana badukurikirana amakuru yose babona kwitwerekeye bamenye ko ari ayukuri kandi azokwamara ukuri jewe nkitwara no shira hamwe canke rigitwarwa na mwebwe turi kumwe ubu mutwiteke mu bintu bya seriye turumvikana iby'amanyanga muri BMBC ntivyigeze bihaba ntibizohaba hanyuma BMBC irapanze ino shira hamwe BMBC irapanze sivyo irapanze gose ku neza abakiriya bacu tware tuguza amashini tukotozana amashini uya tuyimekanize mbere mu myaka 2 izoba ishobora guhiganwa n'ishamwe tuve n'amakampara avuye ni Buraya kirumvikana tuzarufise ingufu nyinshi cyane ntihagire rero umuntu yihenda canke yiyumvira ngo tuko turava ngaha muri kano kazi hanyuma tuko turakora ibintu byerekana ko turi seriye abatarabibona niba byihweze babibone tugira twubake neza ngo icivugo cyacu kivuga giti
iyo mwubatse mwubake neza. Ingingo zose zotuma tubaka amazu yanyu neza muri rapidité incomparable ngaha mu gihugu turiko turazifata mu kwironsa ibikoresho, mu kwironsa abahinga bazotuma tubishikako. Murakoze. Yego muyobozi, tubashimiye cyane ku makuru meza muturonkeje. Amakuru dushimire n'abana bakurikirana amakuru y'ishe mu BMBC ku mbuga ngurukanabumenyi zacu zitandukanye, yaba za Facebook, yaba za Twitter, YouTube, eka na Instagram. Hama ngo twama tubivuga tuti iyo mwubatse mwubake neza na BMBC.